batowe bari bande si abantu baba batowe gutyo nko mw'ibarabara n'abantu baba bari imbere mu mugambwe CNDD-FDD ku buryo rero barinze batuma mwene ayo mabanga baba babizigiye baba bazi icyo babatumye kandi bazi ko bazokirangura nk'uko bakibatumye. Icya mbere icya kabiri ni uko abasanzwe bari muri uwo murwi bamaze kurangura ibyo barangura kugira ngo abo baba bashashe nibo baza kuhinduza ibikorwa byari bisanzwe birangurwa muri iyo CVE ko bari ukwihenda. Abo bagiye gukurikira intumbero bahawe n'umugambwe nk'uko n'abandi bariyo bayihawe n'umugambwe. Abarundi bategeka babwirizwa kumva icyabazanye ko ari ugutegekera abarundi bose, ko atari ugutegekera imico imwe canke iyi ngo bamwe ngo basangije idini, abandi ngo baragwanye mu ishamba, abandi ngo basangiye imigambwe habe namba. Yo ushinzwe gutegeka igihugu ushinga itegeko riraba bose kandi rikaraba bose, ivyo ukenera guha bahabwa n'amategeko ukabibaha bose utarinze kuraba ngo ninde ni naka canke ni naka. Ico ni ikintu gihambaye cyane. Rero ico ni ikintu mbona umuntu w'umutegetsi no muhanura kugira ngo ibintu bihinduke. Baravuga no mu Kirundi bati burya umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose. Nico kimwe n'umwijima uvuye hejuru urakwira igihugu, ndetse n'ibyo turiko turabona uwo munsi. Abanyagihugu nabo no bahanura ibikurikira. Mpere ku bahutu umvamwo, nta muntu ahonya ubwoko ngo ni ukubera ko afise inzigo ikomeye cyane yanka abatutsi ngo ari umugo n'umuhutu. Kandi icyo kumenya neza ni uko ivyo bintu by'ubuhutu n'ubututsi ari ibintu byabibwe birakura, uyu munsi biriko biravyara imbuto. Nayo ubundi kera nayo nsoma igitabo cyo bundi aho umuzungu w'umudagi yaje i Burundi baza bazanye inkoho, abarundi baravuga bati mwebwe naho muje kudutwara ku nguvu ntidushobora kwemera yuko mwinjira mu gihugu cyacu mwene uko, shaka muzane izo nkoho turabarinda. Kandi barabarinze koko, ku buryo umuzungu yanditse avuga ati natangajwe n'abarundi, igihugu cy'u Burundi nukuri n'abanyagihugu usanga n'abasirikare mu mibereho yabo, ati imisi yose bafise icumu, arafise umwami, abafise umuheto, kubera ko azi neza yuko ahaba ari ahantu hatoroshe ashobora guhura n'abamugirira nabi. Abo bazungu baraje baragerageza kurwana, nukuri barivunye abazungu shika bagenda i Roma baravuga baterega batunaniye no kwigisha yaroriyo ntibigishoboka. Bababariye bati genda mubanze muganire n'umwami muhagarike intambara muyage, hanyuma umusigurire ineza ituzanye yariyo ijanye n'ikatikisimo. Baraheza baramusigurira amera nk'uvyumva, ati niyavyumva azeza nawe wigisha abaganwa biwe, abaganwa nabo baheze bigisha batware, gutyo niyo tuzoshikira muri kirya gihugu. Kandi niko byagenze. Rero n'ubu ndasubiramwo nti ibi bintu by'ubwoko n'ibintu byazanywe n'abazungu byango bashobore kudushikira, iyo batababo ntibyari gushoboka ko urumva ko abarundi bagwanira hamwe. Abatutsi nabo, abatutsi nagenda babwire ko inyishu yabo si uko baguma biyumvira ngo mbega tuzotwara gute, tuzoguma dutwara gute. Oya, n'abahutu si ugoma tugoma tuzotwara gute, tuzoguma dutwara gute. Oya, tuyimurize twese hamwe tuti mbega twogira igihugu kimwe gute, maze umunyagihugu akangana n'uyundi, bataravye n'ubwoko bwiwe, bataravye yava niyaje, bataravye intara, bataravye idini, bataravye ngo yaragwa canke ntiyagwanye. Ivyo nivyo bizodukiza. Hanyuma itunga rero dufise tugaheza tukarishira hamwe, tukarisabikanya, tukarigwiza, turarisabikanya twongera turigwiza. Ico nico nyene kizodukiza. Ahandi naho uwo mutima mubi twibaza ngo bamwe bazotembera ejo nanje ntereke, abandi bati nanje reka ngumeho barya bazi bati nangare. Ndabarahiye ni uguta umwanya, yaba abahutu baba abatutsi ntacyo bazoshikako atari amaraso gusa.